Imyidogo ya mbere y'abaforoma bakorera ku mavuriro agize akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke ihagaze ku mishahara yo mu kwezi kw'icenda batararonswa. Ugucererwa kw'imishahara bavuga ko Ndayishimiye Egide arongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke ari wari inyuma yako ngo kuko mu bundi burere bw'ubuvuzi hoho ata mukozi aheraniwe. Uyu n'umwe muri abo baforoma. Hariho abakozi b'abakontraktuel gushika izi saha batarigera baronka agashahara kabo ku kwezi kw'icenda kubera ko amakontra yahindutse, mugabo amaze guhinduka umushefu wacu akaba yaranse kubisinya ku rwego rwo hejuru muri district. Ikindi cidorirwa nabo baforoma n'udushibuka bute tujanye n'igikorwa bakoze cyo gucandaga haraheze amezi 4 ariko bakaba bataraduhabwa kugeza n'ubu. Twarakoze campagne de vaccination mu kwezi kwa gatandatu niho yaba, ariko gushika izi saha icadutangaje nta liste de présence twigeze dusinya. Uko vyahora bigenda kuva kera twaragira amaliste de présence bakayahereza abadoktere bakaja kuyasinyisha ku bariko barakorana campagne, mugabo uyu mushefu wacu ntiyabishimye ko bigenda uko byose yavyifatiye mu minwe. Tubona neza ingene bizogenda. Tumuhamagaye kugira tumubaze ku myidogo itandukanye y'abakozi b'akarere k'ubuvuzi arongoye harimwo n'amahera bavuga ko baheraniwe. Ndayishimiye Egide arongoye ako karere yatwumvirije ariko ashima kutagira ico bivuze ko abo bakozi arongoye basaba muri kino gihe gutunganirizwa ivyo baheraniwe, hongere kandi habeho urugendo rw'abakurira mu kazi ubu barongoye ku rwego rw'akarere k'ubuvuzi gutyo hakurikiranwe amanyanga ariko arahabera. Ayandi manyanga tuzoyagarukako mu makuru yacu y'ejo.